Girasa, girizi, giriteka, girimana, bakunzi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, kaze mu kiganiro canyu, Pati ndakwibarize. Intumbero y'iki kiganiro ni uko twofashanya kumara indwi yose muri Vibes y'iteka y'urukundo. Kaze tube turaganira na Patiri Ignace Nkurunziza. Amahoro neza Pati. Amahoro cyane. Ko mutekanye gose. Gira iteka. Ego turisangire. Mumerewe neza? Ego merewe neza no kuri merewe neza muri bino by'izumukama yaremye. Ego tugasangira n'abamarayika kubininahaza. Ego uno mwaramo ngo yari Vibes y'icotsi hano. Byo bari byo none. Ego cyane nukuri yari weekend iryoshe cyane, yari weekend iryoshe gose. Kuva ku munsi wa gatanu warabona imyiteguro itandukanye, abantu baja hirya no hino, ukabona ko mu bisagara abantu bahimbawe cyane. Yari ya misi mikuru aho bahimbaza iki gihe cici kiba kigeze hagati mu migenzo ya hano tubaye, kiba ari kiringo bahimbaza cyane, kandi urazi ko hano hantu hakaza imbeho gose, rero ko akazuba bakigina ni vyiza gose. Rero tuca twifatanya nabo, kuko urumva aho ubaye niho haca hacika muhira. Umubanye agize umunsi mukuru nawe uramufasha. Ku munsi wa gatandatu nawo hano mu gisagara ca Sara hari hacitse umugwa mukuru, ico bita kapitale. Sinovuga gusa ngo kapitale ya Suède, ariko novuga ni kapitale ya Scandinavie yose. Ego hari habaye iki Pati? Hari amakomine ashika 6 yari yahuriye hano, za Örebro, za Mjölby, za Uppsala, za Enköping, za Västerås, bahurira ngaha kugira ngo abana bakine, biginane, bamenyane. Vyari bihimbaye cyane. Niho ucubona yuko nukuri Imana n'inyeranda yamishaka ko abantu bahura, abantu bakiginana. Vyari biryoshe, aho imigwi y'abana yakinye, atari ukurondera gutsinda nk'uko urongoye ishirahamwe ry'abarundi hano muri no komine ya Sara yari yakiriye izo nkino yabivuze, ariko ari ukurondera ko abantu bahura bakaririmba ururirimbo ruhayagiza igihugu c'Uburundi. Oya, vyari bihimbaye gose. Hariya muri Stockholm naho mu gasengero katolika kw'ahantu bita Bruma, nayo abakristu bari bakoraniyeyo bari kumwe n'umusaserdoti Terence, arangurira ubutumwa muri uyu muryango w'abasenga mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri Suède. Bariko barigina umushitsi w'umubikira yaje ava mu Butaliyano. Biraryoshe kugumana uwo muco uko umuntu aronse umushitsi abisangiza abandi, bagaheza bagahurira mu mwuka y'imisa, bahejeje amasakaramentu bagasangira amasaka. Karagahimbare gose. Rero
tuca duhereza ku munsi wa Mungu, umunsi w'urubanza rweranda rw'Imana, turabyinira umukama, turamuninahaza mu nkuka y'imisa yamihimbaye rwose, kuko umukama asubira kuturemesha, agasubira kuduha impamba yo kugendera mu nzira z'urukundo, mu nzira z'ukuri, mu ndwi tuba dutanguye. Urumva n'ukuri nk'uko wabivuze, wari umwaramo w'icotsi. Ego, urakoze kutubwira ingene iyi ndwi yarangiye hano, aho hano tubaye inyambukira, ingene zagiye zihura, ego mu nkino, abandi bagahura mu guhimbaza Imana. Biraryoshe cyane Padi. Ariko hariho abagumye bambaza igituma atamfunguro yo ku munsi w'Imana wabaronkeje. Hariho abama bayirindiriye. Ego cyane, birampimbaye rwose naje. Hariho abashikiriye byerekana yuko Axia Vibes TV iriko irashika ku ihangiro ryayo ryo guherekeza abantu mu kubaka iteka Imana yabaremanye. Iryo teka naryo ryubakwa n'ifunguro ivuye mu ijambo ry'iyo Mana nyene. Rero ntitwabibagiye, twashatse yuko bakira iyo mfunguro mu kiganiro umuvukanyi wanje Ntwari Olivier yagiranye na Patiri Anastase Uwizera, umusaserodoti wo muri diocese ya Bujumbura, avuka muri paruwasi ya Munanira. Yari afise yubire y'imyaka 25. Rero yaratanze ikiganiro kihimbaye cyane, kirimo ifunguro itsindagiye. None ndabarungitse, ndabasabye n'ukuri muje kuri Axia Vibes TV, mukurikirane Patiri Anastase Uwizera, tubonereho no kumwipfuriza yubire nziza yayihimbaje ku munsi wa gatandatu, akikijwe n'abasaserodoti isinzi. None icyo ndamwipfurije nuko imisi yose yo kwama ari yubire, yo kwama akenguruka kandi afasha abantu kuninahaza Imana, kwegera Imana. Ego, nico gituma rero ntitwabibagiye, ariko twashatse yuko dusabikanya kugira ngo abantu bashobore kwakira iyo mfunguro atakindi kibadogoya. Ego, murakoze. None Gapati, mwoduha za nyifato canke amajambo makeyi yodufasha kwigumira mu kinyenga c'abana b'Imana? Ego cyane, umuntu atazitanze nta Pati ndakwibarize yoba yabaye. Ego, usomye amajambo yo kuri uyu munsi w'Imana ugira 12 twazirikanye muri Eklezia Katolika, ugasoma mu ijambo twazirikanye mu gisomwa ca mbere mu gitabo ca Yobu, Imana iratwibutsa ko ariyo rurema, niyo yaremye ibi vyiza byose tuza tukicara. Hari igihe umuntu rero araba ibi vyiza akabihereza ko, ntiyiyumvire ukuboko kwabiremye, ijambo ryabiremye. Rero ijambo ryo kuwa Mungu ryaratwibukije ko Imana ariyo rurema, ariyo yashinze atamazi nagere ngaha, amashamba nabe ngaha. Ivyo rero biri mu kanwa ka Yobu, ni ibintu byiza cyane ko murazi ko Yobu yahuye n'ibigorane byinshi cyane bishaka kumukura ku Mana. Rero muri ino ndwi n'ukuri twibuke ko Imana ari rurema mu bintu byose, ibintu byose tubona, ibyiza ndetse no mu bibi byo dushikira, kuko muri ino si hama hariho ibibi biza konona ivyo vyiza. Twibuke ko Imana rurema ari imwe. Shetani iratoba gusa ivyaremwe, ariko nyene ububasha ni Imana yacu, Imana rurema. Rero muri ino ndwi ico kintu tucibuke, duheze tuyininahaze. Nico tubanashimye ako karirimbo, mwabamarayika b'Imana nimushimagize umukama. Mwabakunzi ba Axia Vibes TV nimushimagize umukama uhereye aho ubaye iruhande, mbere bidutume dusubira no gutera ibiti aho bitakiri, gushariza aho tubaye. Nivyo hari uwovuga ati sha ivyo umuntu yovyiyumvira
yaronse utwo afungura, nivyo ndabitegera, ariko aho bishoboka hose, aho bishoboka hose. Ego, hanyuma murumva, nibaza kwako kumvikana. Yego cane. Ego, nawe nibaza ko kazokugirira neza. Yego. Mw'ijambo rya kabiri twakwiye mw'ibaruwa umutumwa Pawulo yandikiye abakristo b'abakoreni, yaravuze ijambo ryiza cane, kurondera kumenya Yezu muri mutima. Muri ino si hariho abantu bakunze kuvuga ngo bongo Yezu ego n'umuntu yaragize ibintu vyiza bikomeye, ariko n'umuntu n'umurevolutionnere asanzwe. Rero ndabipfurije kumenya Yezu muri mutima, kuko Yezu ni mutima. Ubwa mbere Yezu ni mutima. Mutima yaraje kuri Bikira Mariya asama inda, iyo nda ivyagwamwo Yezu, umwana w'Imana nzima. Ndipfurije rero abantu bose bitwa ba Kristu kumenya Yezu mukuri, kumenya Yezu uwo ari we, ko vy'ukuri ari Imana iva ku Mana. Ntitumumenye gusa nk'umuntu yakoze udutangaro, akora utuntu, agatanga imikate, ariko tumenye ko ari Imana. Muri ino ndwi rero dusabe kumenya Yezu mu buzima bwacu, tumwakire nk'Imana. Nukuri biraheza bigahindura ikintu kininiya cane. Naho rero nagira ngo ndanashimangire mpereza, kuko n'injiri naho yari ishingiye itwereka abatumwa ko batari bwategere ko Yezu ari Imana. Niho bibaza ko yisinziriye hariya kwikuse inyuma y'ubwato, ariko ntibamenye ko Yezu adasinzira. Naho ubona umenga Imana yasinziriye, ibibona vyose. Urabona naha womengo sihiri, ariko niyituma vyose bimeze neza. Turya tunyoni tuguruka, turya twose turi mu minwe yayo, turi mu kiganza cayo. None abakunzi ba Action Vibes TV aho boba bari hose mu vyiza, ntibibagire kuba kumwe n'Imana, ko bica bituma ivyo vyiza bitatubera isoko ry'urupfu, kuko ivyiza biraboreza iyo umuntu abibayemwo atagira Imana. Abari mu bintu navyo bigoye, ingwara, kumererwa nabi, aha kw'isi hari imibabaro itandukanye myinshi, nabo nyene bayibanemwo n'Imana, biraheza bikagira ikintu vyunguye cane. Ico ndabipfurije muri ino ndwi, kugira ngo mwigumire mu kinyenga c'abana b'Imana. Murakoze cane, murakoze. Pati, Ego. turarindiriye kandi hariho akantu special uhora utubwira, ego, imbere yuko dusozera, mushobora kuba mwarabayemwo muri ino ndwi. Ego cane, ako ga special uvuga ni kakandi nyene umuntu ajamwo ariko araraba utwabaye hirya no hino agasohoka, kandi ubu umuntu ntakirinda gufata indege. Narababwiye ko ahantu usohokera ubwa mbere ari Roma kwa Papa. Ego, rero i Roma kwa Papa ariko arasengesha kuwa Mungu, muri ca gisabisha agira saa sita ca Angelusa, agahezagira igihugu c'Imana. Yarabonye idarapo y'Abanyisirayeli bari bahari, kuwa Mungu heze hariho iy'Abanya-Ukraine. Papa caribuka kudusaba yuko tutoruha gusaba amahoro muri iyi si yacu yugarijwe n'ingwano hirya no hino. Yaributse no muri Kongo hariya hafi y'iwacu. Biraryoshe cane rero iyo wumvise umwungere muri ekleziya agerageza kugendera mu makanda ya Yezu, ko ekleziya ni ya Yezu Kristu. Rero Papa ari Roma, akibuka Birmania, akibuka Kongo, akibuka Sudan. Ivyo rero birampimbara cane muri ekleziya yacu. Ni kakantu kuko tugira umutima wagutse, umutima wiyumvira abantu bose. Ako rero n'akantu numva nobasangiza, dusabira amahoro abantu bari hirya no hino. Kandi gakuru keza nuko patiri wacu, patiri Symphorien yasomye neza igitabo ciwe ca doktora, twari twarabivuze ngaha. Yaheruka kudufasha nevene ya Pentecote.
rumva Patiri Uwizera Anastase Yubire, Patiri Symphorien avuka muri diocese ya Bujumbura i Roma, doktora muri dogmatique. Twungutse umwigisha yuzuye mutima. None turamukeje cyane, dutera intege abapatiri bose bariko bariga atari Roma gusa, mu bihugu byose bige bapfukamye kugira ngo baheze arabapatiri beranda. Ego cyane. Akandi ga speciale rero numva no genda ndabasangije n'abantu bakurikirana ibintu by'imbuga ngurukana bumenyi, bidagadura. Hari ukuntu abantu bakunze kwibaza yuko kuri izi za YouTube uburyo bushasha abantu iyo uhababonye ubikeka yuko abo bantu ataco bazovamwo, abo bantu bateye ukuntu. Rero birambibara cyane iyo mbonye abantu b'abakomedien bariko baradutera iteka bakubaka rukristo. N'ibintu bimpimbara cyane, ukabona abantu bakorera kuri amateleviziyo ngurukana bumenyi bariko baratera intambwe, bagashinga izabo, bakaja muri etat civile, bagaheza bakaja mu rushengero. Ntushobora kwibaza ingene ari ikintu gihimbaye rwose. Rero ndabateye intege abari Burundi baca babona ubundi ko ndavuga. Nukuri Imana ihezagire abo bantu bariko baratera iteka, batera iteka babakurikirana kandi bahezagira izi YouTube, bahezagira izi mbuga dukoresha. Abantu baziraba bakabona yuko abantu bahakorera, abantu tuhatanga ikivi, turi abantu dufise imico myiza, dufise ijambo dushaka gutanga, kandi atari mu majambo gusa, ariko tugerageza no kubibamwo mu buzima. Cyane cyane abo bavukanyi banje, jeho nta n'ukundi bitegerezwa kugenda, kuko guca ngaha mbanje kumenyesha inkuru nziza, nta n'uwo bikekerezako. Nuko muragize neza, murakoze yo kuduha ibyo biganiro byagiye birabubaka. Bakunzi ba Action Vibes TV, hano niho tugejeje uyu munsi, ntidushaka kubarambira. Namwe rero ntimurambirwe no kubandanya mukurikirana ibiganiro bya Action Vibes TV no kubisangiza inshuti n'abagenzi, kandi mukanababaza ko bariko baragira sabone. Muze murasonda kuri karya gakengeri, mubirungikire nabo mutashobora kuba muri kumwe, abari kure yanyu mu bindi bihugu. N'ukuri kaze tubandanye dusangira ibi biganiro. Ni iteka ryanyu, ni iteka ryacu, dufashanye kubaka iryo teka rya twese. Tuzoba dusubira ngaha nyene kuri Action Vibes TV. Iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Bye bye. Bye bye.